mu kivugo cy'Uburundi tuvuga tuti ubumwe ibikorwa amajambere. Duhere kuri iryo jambo bumwe. Abarundi kuva kera narindi twari umwe, twari bene mugabo umwe, twose rimwe tukavuga ururimi rumwe. Iyo ndiko ndabivuga hari habibaza ngo bariko ndabesha ngo twose abiri. Jewe mpera ku mugani w'ikirundi kuko murazi ko umugani ugana kariho, umugani ntuva ku giti uva ku muntu. None ko bavuga bati umwana avuga ururimi yose, none ko twese tuvuga ikirundi twacose twose habiri, nimwumva ko twose hamwe. Nico gituma bavuga tuti turi bene mugabo umwe, twose rimwe kuko tuvuga ururimi rumwe, tuvuga ururimi twose. Mugabo bakavantara baraje baravuga ubumwe bwacu, baca baraduhenda ngo dusubiranemo ngo turyane. Ikimara maje ku majambo bavuga bati mu Burundi vyohimbara abantu bose bavuga ururimi rumwe bakundana. Mugageze mu ngiro bagaca baza kutuvanguramwe abahutu n'abatutsi n'abatwa, kuko barazi ko tugize ubumwe bizoba biheze iterambere rizoba rije, kuko tuzokunguruzanya twese ntawe uzosigara inyuma. Rero barashatse twankira ubwo bumwe, arico catumye dusigara inyuma. Dutangura guca imigani duciranira imizi kuzimu, ngo umwana wundi yimba guhisha ivu. Habijya mugani mwe muri awiyumvira ico uvuga. Nubo bavuze bati umwana wundi uwo mutavukana naho ubona atari ko arakwiruka ko gwakwice, hajya ariko arakwimbira icobo yanyegeje ivu, naho utabona ivu we ariko arimba icobo, hajya n'ivyo babavuze kugira ucugume umurereka usamare ntusubire gukora ibikorwa ugumurereka mugenzi wawe. Urumva ca wicara ntukora, udakoze naho ingaruka gusonza. Aharaye inzara nabo bavuga ngo hazinduka iki? Mwumvise ngene baduhenze. Dusamare tugume turerekana ukajisho, duce tureka gukora, dusonze, hanyuma dushoje duce tugira inzigo, duce turabuta samare utangure kumwiba ivyiwe. Hajya rero tuze turaraba imigani yacu kugira ngo tugumye imigani iduteze imbere. Tugumye imigani iduteze imbere. Hariho imigani myiza iduteze imbere. Bavuze bati akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Ubwenge burarahugwa, utegerezwa guca ubwenge. Ugira uca ubwenge rero uzuraraba hose. Rero baradusamaje, ako kanya twasamaye rero ubu tukarihe kudasamara kugira twigire ku bikorwa dutera imbere. Reka ndabereka kandi kantu twasamariyeko. Abazungu bataraza ntitwicurira ibikoresho dukoresha, ntitwacura amasuka gayemwe, ntitwacura imihoro, ntitwacura inkero kugira ngo dushobore gututura ibitoki. Twabicura muki? Twabicura ubutare? Nimumbwire. None ubwo butare bwagiye? Bwagiye. Abazungu baje badusamaza, duca turaheba nakeza twari twicayeko turakibagira. None nimumbwire burya butare twacuramwo amasuka bwagiye ntiburahanyene? Baradusamaje kugira ngo ntitububone uko twobubona, nitwosubira kubashorera. Kandi bashaka kubwi wawo buheze bazoca baza kwimba ububwi wacu. Nico turagwava ngo turyane dusamare, nitwigere tumenya ko turi bugahiye, hama baza aribo bakarya baduhako. Ivyo rero ntidusamare. Nidusamare, nimwiyumvire bataraza ko none ntitwacura. None ubwo butare bwagiye. Nabatama bashaje nta nemwe aratubwira ngo ryari rijyawe riryo twahora ducuramo. Mumugire twari tuzi ubwenge. Mubwo bwenge bwose bukagenda kubera badusamaje. Rero umuntu agenda abwire tugire ubumwe. Umwe yiyumvirira uwundi. Uri inyuma mu vyiyumviro, uri imbere nawe muteze imbere. Ni muri yo ntumbero nsaba abantu b'incabwenge bose, imvukira abize. Twaragize bakwe, Imana iradufasha, abene gihugu baradufasha,
turiga turatera imbere. Ubu rero harageze ko tugarukana burya bwenge natwe tubahereze twicarane ntawe ugaya nyina ngo agwaye amahere. Hariho abantu banka kuduga iwabo ngo baracafuye, ahubwo nituduge tubagira abasirimu base natwe. Rero ivyo bihimbaye dusa bizabihimbaye twese dusa neza. Aba rero bize bakora mu zindi ntara abateye imbere bose nibaze bakora imigambi kugira namwe muharonkera agasabuni. Umuntu yize ataduga muhiri wabo uwo ntarimwo mbere ntitwamwita umurundi. Azoba ari babandi bampemuke ndamuke, azoba ari babandi basesa nkuyoze, bazoba ari bamwe babagurano. Kubera iki dufata ayo twahembwe yose tugashaka kuyarira Bujumbura ntituyazana iwacu? Ega Bujumbura si wacu, mwe mwize ni mubimenye. Bujumbura ni ku kazi, iwacu ni ino. Iwacu naha nyene ugacimbira iwanyu, ni muri zirya nzu 10 mu bana niho iwacu. Bujumbura bashatse barakwirukana nota udakora Bujumbura buri gukora iki? Twamanutse Bujumbura tugiye gukora, mugabe Bujumbura umunsi utazofisa akazi baba kwirukanyeyo. Iwanyu mugabo ntibazopfa kwirukanya. None kubera iki udashaka kwateza imbere? Nitwatuhagaye ngo nta mabarabara ariho nituduge tuyace. Nivyo abantu rero bateye imbere bose ndabasavye nibaduge iwabo kumuhana. Utazoduga iwabo nta muntu azoba arimwo. Nazagira umugambi muhira apfume yorora ingurube 2 canke inkoko 10, hanyuma hasigara umuntu arizimuragirira azaheza muhembe aronke ko bose baronke bose. Ibintu vyumvikana. None niyo abafise ingurube azoguhemba ivyaye aronke inyungu na wewe uronke. Uwo muntu yaguma hari Bujumbura ntashaka ko mutera imbere. Muze murabaraba. Ubu tugira n'Imana twinjiye muri demokarasi. Hageze kwaza kubaka amajwi muce vuga muti ntitukuzi. Kuko abo banka ko mwicarana mwarabonye abaribo. Niba abandi abazungu baza bagahenda ngo wewe tuzoguha amahera ngana nuku ngo gwanye igihugu cawe agaca kigwanya. Ntamvukira ngaha mufise yabahemukiye yamenje agahengera tugeze mu mayira 2 aho yoje kwifatana namwe muremeshanye akaba ari wacafatanya n'abazungu mu kutugwanya. Ntimwamubonye bajya batereza ko ari muri babandi batemera kwicarana namwe hajya ugacimbira, kuko yaba mwaricarana namwe ntiyari kubahemukira, kuko yabazi yuko muzomubaza ivyo yakoze. Mugabo muramuhanura atahe agaruke igito gitabwa iwabo. None sivyo gahemu. None harahandi ega nta handi wabo hariho. Iwabo ni Burundi, naho ibamuhaye akabira k'ababirigi ntazopfa arose rujya rukobagwera. Azoguma yirabura. Baramuhaye akabira k'ababirigi uyita umubirigi ari wabo. Mugabo amazi arashuha ntiyibagira ibumbeho. Nizere yuko mwiteguye kumwakira, rega hari yaragowe nawe nyine. Hariho rero ibihemu. Abo bantu bize bataza ngo mwicarane n'abahemu. Turi kumwe ngaha beshi ndabaretse barashaka avuye ko ndabatutse. Utaza ngo mwicarane agira imigambi y'iterambere iwanyu n'umuhemu. Erega mukirundi ndo batuvuga ngo hari umuntu apfa agenda. Erega hari abantu bapfuye bagenda. Oya ni wiyumvire nk'umushinga amateka mutoye agaca amanuka Bujumbura. Ikibabaje rero agaca agenda ajanye n'umugore n'abana, uwo mugore ugasanga yahora ari mwigisha yigisha abana agaca mutwara abana bagaca buri kibigisha, agaca agenda niyo mpetse ya manda yahera hamwe imyaka 5 iheze ukazibona aragarutse nagira mu nyongere. Murazi cyane cyo gusaba uwo wimwe. Hariho ibibi bibiri. Gusaba uwo wimwe
no kwima uwaguhaye. Ivyo ni bibiri bibi. Mwebwe mwarafashije umuntu arize arateye imbere agiye Bujumbura agaca yanka kubagarukanira utwo yarose kuri vyabi. Rego ujya amutubona twe turi umwimbu wa mwebwe abene gihugu. None uwo mwimbu gatutagarukana. Murazi kwima uwaguhaye. Kwima uwaguhaye. Nico gituma saba abantu bose bazi ko bateye imbere bibuke uwabahaye, kandi bongere ntibaje gusaba uwo bimye. Ntibasaba uwo bimye. Rero nashaka ko tugira ubumwe twebwe hagati yacu, abize abatize, aborozi, abarimyi, abadandaza, twese tubumwe hanyuma twunguruzanye. Naganda bera kare kamaro kubumwe. Mu Kirundi baciye umugani ngo bapfana iki barutwa n'abamariraniye iki. Muganga abari hariya kugira avure uwakitswe n'amagara. Mugabo muganga ariko aravura, mwigisha nawe ariko arigisha umwana wiwe. Uwo mwigisha murumva ko atariko ararima ariko arigisha umwana wawe. Nawe uri kurarima kugira ngo ni wimbura ushore nawe agure ivyo afungura. Murumva iyo ubuze umubanyi carico. Ubonye umuntu w'umubanyi akitswe n'amagara canke yitavye Imana, utegerezwa kumva kuhomvye kuko ari ikintu ariko arakunguruzamwo. Hajya nta numwe ntagire uzobesha nta utunguruza uwundi. Mpora ntagakarorero. N'abantu bagendana ubumuga barusha itunga abakomeye amaguru n'amaboko. None biva he ivyo? Biva kuki? Ntagire uzobesha ngo araruta abandi. Imana twese yaturemye tungana. Umve yuko ababaza baducanisha mu ngo abahuta abatutsi abatwa baba ariko banka ko twunguruzanya, kuko umwe wese arafise ica kumariye. Iyo umubuze niho ubimenya, kuko ari igihe uvuga uti naki yaba ngaha ibi ntivyari gushika ari kubitabara. Nico gituma tubungabungane twese, twengengane. Nivyo abantu twararabanye twese mu Burundi rucavuga tuti ntazira zidakubitana amahembe. Birashika ugasanga ibere rirayaze. Iyi ibere riyaze rero ahubwo nukugaruka tugasubirana n'ingoga bitarateba. Rero twengengane twese. Hari abashaka ducanisha mu bace mu migambwe. Ukaza humva ku radio ngo abanywanyi banje bariko barabatoteza kugira ngo abanywanyi bace bagira ubwoba bigunge. Bigunze naho abandi baca binuba. Babinuvye mwumvise ko ingane zitanguye. Nagira ndabwire ntihagire ucika ivuto. Umugambwe CDFDD nivyo ufise abanywanyi benshi. Mugabo ntihagire ubatinya. Twese imbere yuko tuja migambwe turi abarundi. Igihugu cyacu cy'u Burundi niyo mpetso yacu, nta ujejwe kugundamwo uwundi, twese tuteza kwinganamwo. Ntihagire uwigunga. Ntihagire utoteza uwundi, ntihagire n'uwigunga. Twese tuje hamwe dukorera igihugu cyacu kuko niyo mpetso ya twese. Rero ubumwe nagenda abwire mwame muzi bapfana iki barutwa n'abamariraniye iki. Umuntu wese aragufitiye akamaro. Reka je ugira kabiri ibikogwa. Hariho abantu bamwe mu myidogo ngo nabakene bariko bararira baca bicara. Mune mumbarire amahera n'ibikogwa hatanguye iki? Hatanguye ibikogwa. Mugabo uzokumva abantu bavuga ngo eka ngo ntaco nkora, ngo bisaba uburyo, ngo bisaba umutahe, kugira ukore bisaba umutahe. Uwo mutari kuravuga n'amahera. None amahera yavuye mu bikogwa. None kuki wanka gukora ngo ntugira amahera? Ahubwo niba ushaka amahera akora. Muri mwese ari udashaka amahera. Hari numwe mwumvise yava none. Ninde muntu yavuze ati jewe amasaha 12 y'umurango yose sishaka uzoruhuka n'isaha imwe hayimaguma ari umukene? Mbarira. Umwe wese niyikontorore yiyumvire uwavuze ati jewe amasaha 12 uko ari
kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu gushika kuwa gatandatu nzoyakora hanyuma gumara umukene navuge nashira utoke hejuru tura udakoze umenye neza yuko utegereza gusonza utegereza gukenera amahera. Reka jewe ndabakariro gatoya aho iwanyu nimumbwire ko irya nzara yo mu kwa 12 kwa mbere kwa kabiri harahita rigera ibaho. Nimumbwire subiza amaso inyuma mwese mwiyumvire. Jewe ndibuka hakurya iwacu ahigiye barabavuga ngo tugeze mu gihe ca penalite ndavyibuka mukabuza wumva ngo nukubera amagume. Ninde yakubwiye ngo ukore hanyuma biranka kuza ibikogwa? Reka je ndabwire kuri iyo nzara nyene mpereje kuvuga. Mbwira murabona abafise imyaba irya nzara ibafata zamuraraba bo mu bana abafise imyaba irya nzara mwabonye ibafata kubera iki tabafashe? Reka nabwire aho genda raba abantu bose bafise imyaba irya nzara tuba turiko turihide n'igiki. Irya nzara tuba turiko turiha ide n'igiki muki twirirwa twicaye mugabo tukarya. Vuga none muki niturya mugabo kirirwa twicaye. Umunsi umwe nabajije abantu ndabaza none mweko mwicaye n'amagi ngo nitugira imyaba umba biriwe bicaye mugabo bararya bagiki wa mwimbu w'impeshi sivyo uburi kujya mwimbu w'impeshi. None ushaka ntihagera mu 12 kwa mbere ko dusubira kurima dusubira kukiva imvura itasuye none nanarya bizokwera ko wa mwimbu twawumaze w'impeshi nanarya bizokwera none tubaza gusonza. Tuvugana ukuri umwe wese aza arisubira ko yiyumvira. Jewe mpora ndaba iyo hageze mu 8 mu 9 hari kera ubu twateye imbere abantu benshi basakaje amategura n'amabati mugabo kera tugisakaza amahuba n'ivyatsi. Hageze mu 8 mu 9 wabona umugabo atagoye guhurondera amahuba ayegeranya avuga ati imvura ni ataso azohava mvigwa reka mbe ndegeranya amahuba kugira ngo nce sakara sivyo. Abo tunganye imyaka murabizi none umugabo ntiyabaregeranya amahuba hakiri kare. Reka yo ndababaza ko tuzi ko irya nzara izodufata mu 12 mu kwa mbere mu kwa kabiri turiko dukora iki ubu kuko ibi twarimye ibi ni ryaci rihera tubike kugira ngo rero ntituzefatwe n'irya nzara twokora iki? Murumvise yuko umugabo yaca ahumbira amahuba kugira sakare ntazavigwe. None ubu rero hariho inzara tubona izodufata mu 12 kwa mbere. Ndaberekere yo ndabagisha inama. Tangura mu bibi imboga. Tangura mu bibi imboga. Mava mvuga imyaba ngo mpaka ngo Imana abariyo izoza kuvomera umurima wanje sivyo. Murindira ngo imvura Imana irungike izize kuvomera imirima yanyu. Reka yo ndababaza mucise umura mufyatura amatafari yo kubaka inzu murabizi kandi ntanzo murubaka imbere y'amezi abiri ivyo byose muramara amezi abiri muvoma amazi yo gufyatura amatafari no kubaka sivyo. Nagira ubumbwira umunsi umwe yaragize akarima muci kugira avoma amabida abiri y'amazi gusa yo kuvomera ho karima. Nimwiyumvire rero kumara iki ryose uvoma amazi yo gufyatura amatafari no kubaka inzu uzi neza yuko inzara iteye utazorya amatafari mugabo ukanka kuvoma amazi yo kuvomera ibitegwa uzi neza ko inzara iteye uzobirya. Ubu tubone yuko hari ikintu tugiye guhangana naco inzara yo mu kwezi kwa mbere kuza twese tuve hasi tutagwe tuyigwanye. Urashobora kubona unanirwa kuvoma amabida abiri y'amazi mugabo uho uvoma ingunguru y'amazi yo gucatura amatafari kandi inzara iteye utazorya amatafari tukananirwa. Hari uca yumvira ngo none ngo ninarima ngo ivyo bitunguru gusa ngo wewe birya ngo wowe ngo biteke wo birya. Ibitunguru cubishora
ubishoboye ukaronka amahera ugacugura ibiharage ukagura ifu ukagura umuceri kubera ufise amahera ufise vyose reka none sivyo nababwiye reka tugira duhige amahera none siko ndabereka inyundo icura amahera hariho abantu bigira bagira neza baratugoneka baraduhenda muribuka ibintu mwagira mukaja guharura amabarabara bagaca bahinja muravyibuka mu 2006 n'indwi barabahenze mukagenda guharurira ibarabara ugaca utahana umufuko w'injya hari umunsi umwe baca barigira batabasezeye mwaciye muja gusoroma amahenda bafinde omba mwahora mwisombera mw'ibarabara kuko turakunda ibintu urimo ugacurya nico gituma tudashaka gukora ushaka bijya ucurya utegerezwa kumenya yuko ubirondera ubu ugwaruka rwose gwirukiye ngo kuba ngo taxi velo ngo taxi moto ngo kuzoja ku mukarani umukonvoyere ubu nivyo birukiramwe mbajya amahera batarimye wo yakoresha iki wo yarya muze muraye mugaca mureka abamama abatamakazi n'abatama ngo nibo bajejwe kurima kugira tuze tubirye ni murabe iminwa yicaye ku mabarabara muce muri amaboko nari kwararondera ivyo barya none ko batagwaye kwaje barya bicaye ku mabarabara je ndababwire barya nibo nkwezi z'akarongo barya nibo basuma biba mu mirima none ko batagwaye kwashi bakaba batarima bakora ivyo barya ko batagwaye kwashi murababaza bajya bamabiriwe ku marigara mubabaze muti tubwire wewe ivyo wariye wabikuye he barya ni babiba mu mirima none cya kirato agikuye ko yirwa yicaye kwiriga nabo rero nibusanga bafise n'impuzi meshega kubera iki barya ivyo batarimye be murazi yuko burya kurya utakoze ari gicumuro ahandazi yuko mwese bari ngaha 99 n'ibice 9 kwijana n'abakirisu abandi n'abayisilamu sivyo emwe ngaha aha numwe atemera Imana arimo none mwari muzi gituma handitswe ngo udakoze no kurya ntaje kubera ubunyoya amaraso y'ababirondeye none kunywa amaraso y'umuntu ni vyiza barya abantu barya batakoze ni igicumuro ahubwo niba bari bo bambere baja kwirega kwa patiri kuko ntibishobora kumvikana ingene wewe wirirwa wicaye uri umuntu w'umugabo hanyuma umugore wawe nawe akirirwa ku kivi ugaca utahugayagaya ukaja gurya ivyo sivyo hajya ubunyoye icuya c'umuntu abirondeye ni igicumuro umuntu we yemera Imana nafungura akoze kandi no mu kirundi babivuga nta uri aho yari marimye birashobora kwanka mugabo buruhiro ntubura n'akarukamwe uhakura murazoraba iyo warimye ikivi ukirigura rima uce wibaza ikibazo uti none ibinzobirya iminsi ngahe uce mvuga uti none norima iminsi n'imiburi ibura 300 ku mwaka nta bukene buzofa gufasha za muraraba umunsi mwicaye niwo munsi mwashonje utegerezwa kuriha uko bigenda kose twebwe dukorera abakorera leta abikorera utwabo tuba turi kurondera nababwiye magiriranire tuba turi ko natwe turondera ibibakiza muganga bari kuvura ntiyagiye kurima mugari kuvura mwarimu ari kwigisha umwana wawe mugaragira ndababwiye 80% y'imishahara y'abakozi bose nabajya badandaza aherera mu vyo kurya none muramubiduha kuri gusaga yemwe muramuduha kuri gusa nimumbwirere ajya amahera yacu muyashira oya nimwiyumvira ayo mahera ingena ngana muyashira he ko mutaduha kuri gusa 80% y'imishahara yose aherera mu vyo kurya kandi ivyo vyo kurya nimwe mwabirimye ayo mahera tuyazana iwanyu none mweho muca muyajana muca muyajana ko tuyarondera tukayabura tugeze iwanyu ndababwire ifaranga si ryo kuribwa
nabajije ikibazo abakozi nkoresha nimbe burya aya mahera ndabahemba iyo ndayajana mu kabare hari ibujumbura mwebwe mwari kuronka akazi iyo ndayarya yose nkajana mu kabare none nari kuzana iki bose bati ntitwari kuronka akazi none mwebwe mumbujije ko ndayajana mu kabare mukananje ndakuzaniye nawe ugacajana mu kabare nukunyankiriza wewe wambujije sindajane mu kabare ndayazane nguha akazi nawe uronkeko none wewe wanyankiye ko ndayajana mu kabare uciyajana mu kabare none wumva utanzimvye ubu rero tugiye gutangwa gusubiranamwe mutwereka amahera yacu yo muyashira amahera uyarose ndababwire menya yuko ari amahera yo kugutambutsa iyindi ntambwe nk'ubu uri umuntu w'umugabo ngaha cyangwa umupfasoni yiyemera aravuga ati jewe compa ibihumbi 10 no yakoresha iki none hari umugabo ahiga ngo icompa ibihumbi 10 ngo nocanirirwa mu kabare ntubu uri umugabo nta muntu burimwo vuga uti jewe noronka ibihumbi 10 noca ndayakoresha iki naco kigaca kinshikana kuri iki mwumve intambwe z'ubuzima nukuvuga ko ayo mahera wamaze kubona ico yakoresha kikunguruza ucuvuga uti ntegerezwa kuyaronka uko bigenda kose ukaraba ukipima ugasanga ufise ubwenge ufise inguvu hari mugaca ugenda ku kivi urashobora guca ubundabunda nko kwa honorable ngaha uti mutamba mpakazi k'iminsi 5 je nkeneye ibihumbi 10 ivyo bihumbi 10 je ndabona ikintu uzoca ndabikoresha kandi urantega ninasubira gusega icupa wewe ninaronka ivyo bihumbi 10 ico gihe ayo mahera arakugirira akamaro mugajya amahera muhembwa ugasanga umuntu ahembwa ibihumbi 50 cyayashoye ikawa ararosa amahera agaca aruhukira kwibare nabwo urukundo ko ufise amahera atagura kuvuga ngo we kugiye utarosa icupa nawe ni mumpere n'ujyantuze amahera uyarose umenye ko arayakunguruza ku yindi ntambwe umva kare wari ku ntambwe utagira ifaranga na rimwe hanyuma ifaranga warirose urumvise ugeze ku yindi ntambwe cusimba yindi ntambwe nawe uti aha rero iyi ntambwe ngeze ko ntegerezwa kuyiva ko nayo nje ku yindi nico gituma rero bisaba ko wama iminsi yose uriko wiyumvira ikikunguruza ubu nababwiye nti mutangure mu bibe imboga ko iki nabibabwiye aho bukera mu kwa gatandatu imvura izocika ntimurindire ko arinda kugaduka camutangura mukuremwe ibiharage muca mugira twaturima duto duto tw'imboga intore ibitunguru amashu hari umuco uzuravoma amazi ku munsi uvomera ndababwije ukuri akarima ko muhira gapima nk'imetero 20 ku metero 10 wakarimye neza kijambere karashobora kugutunga wewe nyene ugasigara uratangara kandi kuvomera nta umuvomera ntihasubira kumura ashobora kumara iminsi 2 utavomera na cane cane uciye umenya ubwenge ugaca uhasezera nk'itomate wazira imyagi impande y'urugo ugaca uzisezera biroroshe cyane yuko uvomera amazi ntaba menshi aha turiko turahanurana kugira ntiduze dusubire gusonza none umwasi ko tumubona ari inzara none ananigwe ko tugwana nawe nibikomeye twarabigwanye genda basavye umwe wese mu mutwi we agende ariyumvira ikintu abana b'abanyeshure ndabakebure jewe kuva naruka sinari bwabone umwana abaho atagira nakibare mugabo umwana arakura agashikana imyaka 18 atararonka icibare bavyeyi subira ku bana burya umuntu yemeye gukora nabajya bavuga ngo bahejeje amashuri ngo ntibaronka akazi nukubera bashaka kuzera inze nibagende bakoreshe burya bwenge bize mu ishuri je ndabwiye hajya hakugi wacu hari abanyeshuri bigiriye inama baja mwishira hamwe abanyeshuri bahejeje amashuri bagiye kurimira umuntu barimye amahera bakuyeyo baca bajana mu bworozi bw'ingurube namye kuraba bageze ku ngurube 16 jewe nasanze mu myaka itarenga 3 umwe wese azoba afise itunga ringana n'iryo bafise uno munsi umwe wese
mugabo umuntu yajirose akazi ka leta kugira zakwiza umuriyoni umuntu ahembwa na leta tuvugana ukuri atagiye muri banki mugabo umurimyi hajya ashatse umuriyoni arawuharura neza arawuharura abyishakiye akavuga ati jewe niranje mu burimyi n'ubworozi norora inkoko norora inkwavu ngandime kuko amase nayo acasesekaza ari menshi urashobora kuronka umuriyoni urya mukozi wa leta atarahonyura no guharura ibihumbi 500 gutya mukabona bose bariko bariruka ngo shaka akazi ka leta mugabo kubera ngo kwicara abantu benshi bavuga ngo igiti buyavuze igiti abavuze icicaro ngo akazi k'ibwami kicu wicaye ngo azahembwe mugabo ayari yica atabizicuya ngo isuka ngo irabizicuya muze muraba ikiva muri iyi beto ikicuya twabizaha muze muraba ikivamo iri shura hari abantu rizohakaze simbeshe hari abantu rizohakaze abo bantu rihaye akazi ariko akora azo umukozi amurimira mu murima uwo mukozi ari amurimira mu murima ararosa gasabuni azoshaje kugagura ku ibutike aho ibikorwa tuyo turakora aha bizoteza imbere umuntu wese kuko azoja ku ibutike agure ngomba ararose abakiriya hanyuma rero kubera n'igisirimu kizoba caje babandi bize bazoza baraza kuharatira ijisho hanyuma baze barivuna n'umusasi uwagize akabutiki ufise akabare uwokeje akanyama caronka abamushorera murumvire iterambere riza hari habirigo baduha uburorero abashinwa baraduhaye uburorero bwishi iwabo bahereye ku kintu kivuga kiti ubwa mbere n'ukurya indamukanyo yabo yose bakubaza ngo wariye kutarya ni icago gusonza ni icago nuvuga yuko yategerezwa kumva ko wariye babazanya uko gushikaho bose baronka ivyo barya barose ivyo barya haca umusesekara bacu batanga gushora hanze bashoye hanze ya mahera yatanguye kwinjira neza ubushinwa ubusi igihugu ca mbere kwisi aha twoshaka none muravye ivyo tumaze kwibakira iyi myaka mikeyi tuvuye mu magume kuva muri 2005 hari byari bwubakwe kuva uburundi bwikukira biharure none umurumva twagize umushinge twamaze gukanura twavuye muri wa mugono ubu rero dutera intambwe tuje kubikorwa umuntu ari kwirigana yitwa umwasi je murambwira aba batwara ba guverineri na muzitanteri bamwe barazofata umunsi umwe bagira ikimenyetso kimwe kuko utwumvikanye yo kuri kwirigana n'umunyabicumuro kuko ashaka kurya atakoze turavyumva kumwe ivyo muzitane azafata rondera umurimo wa komine mwiza tuzoza turafashisha bamwe bantaho nikora uwo murima utegure neza azaca afata imodoka agenda hajya kumarigara bose abazane baje kurima hanyuma hageze ku mugoroba abarekure batahe bazotangura kubabara ko barimye badahembwa kandi barimi yundi mugabo ivyo barimye bizori ivy'iwabo kuko bizofasha bantaho nikora nimutabona ry'amarigara ciya ahera ndabarahiye umunyeshure bajye bakobwa bakubura neza nk'ubejo ndazi bazokubura kuva muhiri wabo gushika ku kabarabara hajya mukuburira hirya no hino hajya kunzira nze sange hari utuboga mwagize nk'imirongo y'amashu niki tujya n'udushurwe twiza cyane murabona ushoye ubupiripiri mbuzi ku isoko nawe urashora ubupiripiri mbuzi muri mwese muramaze kubona amahera bugugwa ayo gutera nk'ibiti 10 by'ubupiripiri mbuzi bitwara iki ku vy'ukuri ugacushora iyo piripiri mbuzi ugaca wigurira twa tuntu twose ukeneye murabona amabungo ingena agurishwa ku isoko nimuvuge gutera ibungo bisaba iki gayemwe gutera itunda gutera ibishayoti ega hari ibintu duca tuvomera iyi imvura yataze bigaca bidutunga mu buzima keraho hariho vyinshi wasanga hari amatugu wasanga hari bisunzu none bisunzu biruma iyi imvura itaze urashobora no kubivomera tubisubireko kugira ngo ntituze dusonze kera naho rambona ibiharage vy'ibiharo bituma naba vyagiye hehe muravyibuka ibiharage vy'ibiharo none bijya mu civya uravyuma
ntivyuma vyaguma vyama. None bijya byose tuze kugira ngo ibidukikije duhangane navyo akatavuga n'igahenda kavuga. Amazi mu Burundi ntarakamara cyariho mu myonga tuyavome. Ndabasavye rero jewe najenje kugira ndabaye impanuro duhangane n'ubukene. Reka ndabivuye kuko ari umugambi muri CDFDD twiyemeje n'abatari muri CDFDD bavyumvireho kuko nta kamaro ko gutungira mu boro. Nta kamaro ko gutungira mu boro. Abantu bari mu yindi migambo ni bavyumva ujya mugambi n'umugambi w'igihugu cyose n'umugambi wa twese. None hari umuntu aba barateye imbere. Twavuze yuko twihaye yuko mu mwaka wa 2018 umuntu wese azoba afise ikintu ashobora kwikora ko agwaje umwana azabura n'inkoko zibiri yoshora. Mu mwaka wa 2018 umwe wese azaca yikontora arabe ikintu yo kwikorako. Inkoko zibiri basi n'imiburi muhiriwe. Inkoko zibiri. Abagabo mwanyumvise? Abanyeshuri ugwaruka mwanyumvise? Je natoye konkuru nari mfise inkwavu 14 n'inkoko 6 kandi urumva nazadagurisha gato gato. Jewe narigurira ibutura. None bitwara iki kugira ngo umwana w'umunyeshure hari ikintu kibabaje. Muze muri abana b'abanyeshure abadafise amatelefone mu bamparurire. Ararondera amahera hasi kubura hejuru kugira ngo agure telefone. Muga ntashobora kurondera amahera hasi kubura hejuru ngo agure inkoko zibiri. Nimwiyumvire ubwo bujuju itelefone zara amahera ngahe atari kuyarya ntace kuzanira. Muga sanga abanyeshuri bose n'amatelefone ngo ni kizungu. Iya telefone yushonjura yirya. Nimwamuzirya muraza munyereka ingereze ribwa hayema naye ndayirya. Nimubanze mushire ukubute bwo kurondera nimwamara kuronka ivyo mwikorako mugure n'amatelefone rero muryoherwe muga muzi ko no muhira mufise utundi tuntu mwikorako. Abanyeshure nimuvyumve mumenye yuko bijya bintu mujango mu kirori kandi mu kirori usanga mujana mugabo warondera ikintu afise muhira ukabura nimurondera akantu mwikorako yemwe mu muryango wari wo wose mugira akantu mwikorako kandi birashoboka. Hanyuma tuze rusange twese turabasirimu uyobegwe rero bamwe muvangwa abasirimu ngo abize n'abatize rusange twese dusa twambaye turato twese tumeshe twese twambaye costume twese twambaye imvutano twese muhira hayagayaga umuntu afise aho yicara ikabashitsi aryama ku kamatera. Ni ngaho nayo nagomba guheza ndabatera intege kuri iki gikorwa muri ko murakora. Nimugire inguvu muhagara neza ntikibatera ubwoba iki. Numvise igihe naza aha twari kuri ibeto ni vyiza kuyagira ku gikorwa. Numvise umugwiza atunga wa mbere yatumye umugwiza atunga kazohera Venera yatumye ati murabambwira yuko naho ntaje mugabo nanje ndabaterera yacu kubumwe k'imiliyoni 10. Hanyuma tukiri ngaha nyene nza numva hari uwundi muzenga yitwa Rurimirije turi kumwe ngaha. Rurimirije nawe avuga ngo ko Venera atanze imiliyoni 10 ati abagabo ntibangana ati muga nanje ati nca ntanga 5. Hanyuma nanje ndavuga none jeho ko nari navuze ko zoja kubaha ikivi. Ico gihe musitanteri yarambwiye ati twebwe rero ikintu kitugoye cyane ni ibikorwa by'ubuhinga. Ati bajye bafundi bisaba yuko baguma ku murimo kugira mu kwindwi tuze tube duhejeje. Abene gihugu naho baza ku munsi umwe mu ndwi. Reka rero ati twe turiko turondengeye tuzohemba abafundi. Ndavyiyumvira nanje. Ndavuga nti jewe abafundi bazohembwa imiliyoni 5 nanje nzozitanga. Hanyuma rero kubera rumba yose imiliyoni 5 ni gwanje. Mugabo rero jewe mukaba mwarantoye ngo ndabarongorera ujya mugambwe wanyu. Ujya mugambwe ni gwanyu no kuvuga urashobora kuja mu bagumira banga ugaterateranya nawo ukavuga uti tuje gutera agacumu kubumwe abene gihugu bibugendana. Nico lituma mu mugambwe naho tuzoca twiyungunganya
turonke miliyoni 10. nuko rero turashimye